Umukobwa mwiza nka Rovera iyo agiye muri douche igihimba atebako cyane niki ubweyarirahiye kandi niyivuguruza ko nta mugororotsi w'Imana azigera maramara kandi yarasezeranye arindi ijambo ryiwe ibihe ko ntawe amwizigiye n'umwe azokorwa n'isoni awaringira Imana yantoranirije kuremesha abantu bishwe n'agahinda si mu minsi iheze Rovera yaratwaye inda ndeke mvuge amaze gutwara inda Rovera amaze gutwara inda bana abantu ruhagarara mu nyuma twumva yayitewe n'umugabo wa nyina wiwe iyo ndira avuka imaze kuvuka sene papa mfata kunguvu kubera maratinda kwiyamye twibanda Rovera niyihe ngeso ufise utigera wifuza ko umwana wawe azoyigira erega ubutame bwacu ntabwo ari ubw'ubusa mu mwami ntawakoreye Imana atazobishumbusha umurengera ntawemeye gusiga ivyo akameremere kifuza mvuge bavyiyumvire umunyeshuri akunda guseba mw'ishuri banda ariko azubwenge Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Buja Favor. Ma père Manoti promoteur, le maître de cérémonie, Manoti promotato, maître cérémonato. Behind the camera ni T-Jos cameraman. Ntimutibagiye ko uzokwiganira inoti azofungwa ko wikanze. Hari ibintu mvuze sinzi. Sindaheza. Yeah, okay. Reka ndabwire ko no muse ubona bazaniye aciye avuga ncenda mushira nko atari bwagiye ko namushira mwe ariko naco nabazaniye umwe mu vyamamare mwakunze mwagiye mukunda hirya no hino ndiko ndavuga mu bwoko kama ivyo ndavyara reka mvuge meze kandi ino emission ndabona buhabutanye imerego ndayibanda reka mvuge meze uraza kuvuga ndaguhaye ijambo sivyo ndaguhaye umwanya nabazaniye umwe mu vyamamare ivyo ndavyanka komeza ibindi apanamwe n'ivyo nabazaniye umuntu mwakunze mwagiye mukunda mu bikorwa bigiye bitandukanye ndiko ndavuga mu rwego rwa filime mu rwego rwo kuririmba yaturimbiye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye harimo indirimbo Umutima yishimira niyo ndirimbo navuga ko yakunzwe cyane ndetse n'izindi zitandukanye ariko hambavu y'ivyo muzo zitandukanye hariho indirimbo navuga ko ariyo yaje mu nyuma y'izindi indirimbo bita amatsiko ni indirimbo nziza cyane kuri channel yo ya YouTube imaze kwa amezi 6 muri ico kiringo imaze kurabwa n'abantu barenga ibihumbi 18 komantere zirenga 240 ndiko ndavuga ko muriko muraba indirimbo nyene ihagaze no munsi ihagaze neza cyane ni Rovera muhimbare Rovera reka dumenda kutakora mutse kuri kamera za Manoti TV abakunzi ba Manoti TV ndabaramukiye cyane ndafuriza amahoro y'Imana yego tuzi ko giye twamatumvira tuza nyine kurakina amafilme hageze akantu ko gushwara hageze akantu ko gushwara mbangwane ubugombo ariko umeze neza namaze kwikocinga nkamaze gufungura kwanza kugira ngo numve kwijira ishora gusohoka ntiwafunguye ndababwire ba yes ndafunguye ndaza inyuma ya kamera inyuma y'ikiganiro sawa Rovera dusangiza ubuzima bw'umustari wavyanse umustari wavyanse dusangiza ubuzima bw'umustari Rovera mu gitondo wavyutse umaze kuvyuka ubw'umunsi gushika yisa gushika no munsi no saa tugezeko mu gitondo navyutse hanyuma mbyutse ndasenga mejeje gusenga nafashe telefone yanje ndaja kuri YouTube numviriza ijambo ry'Imana ndavsi ijambo ry'Imana nari nkeneye kumviriza nari naracikirije ndaryumviriza hama ndaryumvirije ndasubira ndasenga ca ndavyuka nditegura narifise programme n'umuntu sambiri ndagenda iyo programme turayikora I'm sorry natevye twavuganye saa 4 ariko sinacerewe ndabishaka majambo make nari nzi yuko haza kugera saa 4 ibintu twarimwo tubihejeje ariko nabonye mvuye tutabihejeje byongora niyo mpamvu nacerewe mwarire cyane
kugeza isaha uwo ni wo musi wanje ukomeze nuko umeze ugiye nagumye ndindiriye ko habusiba akantu ko gusenga cavuga ati umukozi w'Imana no musi ntiyasenze none ariko birashika pe byagenze gute kugira hisenge uba wagibagiye cyangwa wari bihora bishika umuntu ntasenge ntituze twigira abamarayika turi mwisi birashika umuntu ntasenge byagenze bitereye hari igihe ushobora nko ukavyuka for example wari ukiri mu gitanda niho ukikangura agacaza alvella hari umuntu ariko arakurondera hano hanze ugacubyuka ndagirisha ubanza vugatereka rindira gatoya manze senyi gatuma asukubita 30 secondes merci seigneur umuntu arakavuga cyane ko yanosenze vraiment nako nyene kaba kamazi ariko nubusenze hamwe gacubyuka ukagenda wamuna akakubwira ibintu wasanga nk'ibintu akubwiye bisaba kuguma hanze nimba ari ibintu muronderera ukibimurondera ukazamva baratanguye ewe harakenewe iki karakenewe bikarangira udasenze umunsi ukabararangira udasenze oya umunsi nurangira udasenze ariko ryasengesho ryo mu gitondo gasanga byashitse ntiwarisenze ya mu tubare gatoya twatanguye alvella ataratwidondora neza burya naho mubona atekereje afise ubwamo bwinshi je ndamuzi nije kitamubona guma mbuzabuza ko nibandaniriza ko nibandaniriza mbwirwa ko ntaragutera nibaze ho nyene nturidondora naye nzi kuza kwidondora waciunjira ngo dutangura kuvuga n'ikiganiro utaridondora alvella benshi barakoze bakonye ahantu hagiye hatandukanye sivyo ndiko ndavuga muri filime mu ndirimbo kumbe no mu bindi biganiro ugenda ukora ariko hari n'umuntu tuvuge agiye kuri YouTube no munsi alvella ni muntu ki nitwa Alvella Muhimbare ndi umurundikazi mvuka mu ntara ya Ruyigi muri commune Kinyinya ni iwacu Bujumbura nahamanukanye n'ubuzima ariko si iwacu ni mu Ruyigi hama ndi umukobwa nkaba ndi umunyeshuri niga kuri Université Sagesse d'Afrique baratinda kwiyamye Tega twibandaniriza bageze ko yitwa okay nakuri Sagesse tepe baduhaye je wayikoze bageze mwaratanze mu ishuri ejo ari kwa gatanu jari vandede warakoze tepe baduhaye mwaratanze mu ishuri mwumvise ibinanzanye ngo sinabari oya ni mwumvise nanzanye ngo tuvuga ibintu byo kwishira turi kuri kamera amfete abantu mwavyumvise turigana tu bandanye hama rero ndi umunyeshuri ikindi ndi umuririmvyi akunda gusiba agashireko umunyeshuri akunda gusiba ndi umunyeshuri hama akunda vraiment nukuri none wabivuze shaka ndabivuga bivuge bavyiyumbire uri umunyeshuri akunda gusiba mu ishuri banda ariko azubwenge nana kiyo nubwo siba ku bwenge kandi siba buya mwiga bitransfera bija mu muti wawe birashoboka ni mu nkomezi z'Imana ndumwana atekereje Yesu inde tegere mwavyibone ni banda yana ndo muririmbyi ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana nkaba ndi n'umukinyi wa filme ego ama ikintu kimwe mu bintu bindanga ndi umukobwa akunda guseka cyane ikindi nkagira amajambo menshi wumvise byabi no sirayibuzuka kumubiharira none uravyivugiye nta kibazo alvella uridondoye kandi ndazi abantu bakumvise neza gusa rero ari umuntu aza kuva ati umuntu sindamutawiye neza ariko hariho ahantu nzi akuzi neza n'umuntu wanyuma atakumenye neza aca kumenya hari indirimbo wamenyekanye ko cyane umutima yishimira ndashaka wikore mu gahogo hari abantu bashaka kuba batayizi batayizi ivyo twavuze byose muri filime tukacayo namenyekana ku bantu bamuzi ushobora kuba amenyekana ku bantu yagize rega uri muri kategori nyinshi uri muri filime uri kwishuri naho usiba uri mu kuririmba ivyo byose twadonagoye harabuze nawe rega ndaguha urugero ushima umuntu amenyekana ku bantu bamuzi tanti nawe wari umaze kumbona Imana iguha umugisha umuntu amenyekana ku bantu bamuzi ni waririmba araza ko kumenya umutima yishimira akapera rero wiyaranje ivyo uvuyemwo ndabizi ko zari stress ariko ndabizi ariko umuririmvyi ni nk'umusirikare w'umutorete twagiye ku rugamba fye yarabimenye suko watatse cyane samasengesho menshi yatumye aza aragutabara ubwe yarirahiriye kandi niyivuguruza ko nta mugororotsi w'Imana
ntazigera amaramara kandi yarasezeranye arinda ijambo ryiwe ibihe ko nawe amwizigiye n'umwe azokorwa n'isoni. Warangije inyoni zari zitanguye kuza kumviriza ijwi reka share abamarika bacamanuka. So ndibaza umuntu wanyuma atari bwamumenye muce mumenya kuri iyo ndirimbo kuko ndazi iyo ndirimbo yarashitse ahantu henshi hagiye hatandukanye kugeraho nagenda igira na soneri ya telefone. Ndagutelefone telefone nuko telefone itari hafi yakuba mubesha kandi kubesha n'icyaha narayigize apana ubu narayigiye ndirimo nimaze umwaka rero narayigize soneri ya telefone nane twari kumwe uramaritse tutari kumwe. Kuririmba n'agahinda kenshi buri kanya mu ndirimbo zigiye zitandukanye bisigo iki kuri alvella? Nta kintu na kimwe bisobanuye kubera ko iyo ngiye kwandika indirimbo jewe sinigera nicara mvuga ngo mba kwandika indirimbo y'agahinda ahubwo numva indirimbo ije nkayandika. Aho ari ngira Imana yantoranirije kuremesha abantu bishwe n'agahinda. Bwavyumye ngomba kwandika indirimbo numva hajemwe amajambo yo kuremesha abantu. Yo kuremesha agahinda gusa. Ariko sagahinda kuko nk'amatsiko sagahinda. Amatsiko niyo ndirimbo yonyene nabonye uririmba unatwenga. Ngira nuko ari rege. Ari oya ni country. Hari n'izindi ngomba gusohora umenga sagahinda. Aho hantu twari kuhashika kubera heze n'igihe kirekire udasohora indirimbo wahugiye cyane muri film. Byose baza ndiko ndabitahura hama ukaba n'umuntu akora imirimo kuri eglise ukaba n'umuririmvyi ukaba n'umukinyi wa film byose 24 usanga bayibonye. Ahubwo rero ikibazo kiraho nyene ni gute ushobora guhuza ivyo bintu byose ukabigera kandi ugasanga ubikoze mu mwanya umwanya si wo uturondera umwanya turawurondera. Hari ibintu bimwe biba ngombwa ko yica kugira ngo akize ibindi. Ego ariko biravunanye biragoye. Zuratuza akaje ndabizi ko uvuga reka kwigirisha abantu muza mudukurikirana alvella aravuga zuraduza akajwi ariko na James rirenze ndabizi kuri fise ndazi kuvuga ndafise yo ndiko ndashwana muri film gusa zuragerageza uvuga nko menga turiko turashwana nawe kandi nariko ndashwana. Reka tubandanye muri gwagwe nyene gukina filime muri ryabanga rikomeye cyane gukina filime no kuririmba byose ndiko ndaraba ingene ukora ni muntu mbere yo gutanga ubutumwa bwiza. Rero hari ikibazo nakubakije umunsi umwe ntiwakinyishura neza mugo n'umunsi ko turi imbere ya kamera ngenda kikubaze kandi uza kukinyishura neza ni muri byo byo gutanga ubutumwa bwiza. Ndashaka kumenya itandukaniro riri hagati ya prophète na pasteur. Man ico kintu ntitwatashe turakivuga ejo niwe twakivuganye ninde twakivuganye kivugira imbere ya kamera ari je kivugira imbere ya kamera je sinabitahuye neza. Ico nanje narakibajije undi muntu ejo. Ubundi prophète na pasteur ni rurimi rw'ikinofunofu menga. Prophète na pasteur ni kinofunofu. Ni kinofunofu si gifaransa. Ni gifaransa pasteur niyo nzari gifaransa sinzi prophète na. Rero bishire mu kirundi hamanda bigutandukaniriza. Nivyo nyene nshaka kumenya bitubwire. Aho ari sindabizi mu kirundi rero. Wabishirira mu kirundi prophète na pasteur no bigutandukaniriza. Niko shari ivyo nanje narinze ko no musi nza kumenya ko ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Ico nzi gusa nuko ubu hariho prophète, hariho pasteur, hariho bishop, hariho na ba major sigenda bumva mu mwishengero. Hariyo ba major. Nuvuga hasigaye hari department nyinshi abantu benshi batandukanye. Nkibaza ni aba bantu batiwe nande kuba ba major mu mwishengero ba prophète bande. Ese bifashiki kuba umuntu umwe yoba umubishop uwundi akaba umupasiteri. Ese umupasiteri iyo atabaye umubishop ahombiki iyo umubishop ari umubishop niko abasumbije umupasiteri. Ivyo rero nawe bibaza nanje ndavyibaza sindabitoreye nyisha ahubwo ndafise umuntu nanje ndimo kubibaza muri iyi minsi. Usanzwe winjirira he? Mu Ngagara muri Leobot. Hari umuprofete hari umupasiteri hari umumajor. Hariho abapasiteri hariho ujyana mu kimbega ni bishop Mega ni bishop namba atari prophet. Nende kuba mu afise ari babiri kwishenge ukabutarabaza ata abantu cyangwa bishop nico kimena prophet. Mve ndabiti ceyo ko ndi kumwe n'umukozi w'Imana no musi nje kwiga ijambo ry'Imana ndabari ko badukenda zibashaka kubimenya. Twageze Imana twamurose mama pastor. Jewe nzi ibintu byo kuririmba no gukina filme.
ngiye muri filime mbaza ngo mbe script bimeze gute bafata amapla gute ndashaka kubura ariko iwacu nta n'umupasiteri dufise mu muryango uzomubawe we nta pasiteri dufise uzomu oya je nta pasiteri nzo rero sinshobora kumenya ivyo bintu pe by'aba bishop n'abana pasiteri ego arovera ko ari ukunda beze cyane beze no kuvuga mu minsi heze arovera yaratwaye inda ndeke mvuge amaze gutwara inda arovera amaze gutwara inda bana abantu haruraba uruhagarara mu nyuma twumva yayitewe n'umugabo wa nyina wiwe iyo ndiravuka imaze kuvuka dusanga yari beze haheze iminsi arovera arapfa sivyo amaze gupfa biravugwa cyane mu nyuma dusanga ni filme kuki icambere ngerageje kuvuga ko cambere atagoye kuvuga kukijanye n'inda nta nibaza yuko nimba hari poste woba warabonye yiwanje fisinda nayipostinze menga na filme yamaze gusohoka urumva ariko zarasohotse mbere yuko isohoka zavuye he ya mafoto usanga umuntu baba bamufoto yari kuri tele kubera je ndi kuri tele wari witeguye zari foto ndeza witeguye nari fotoza je na yifotoza nk'amafoto ya souvenir nkifotoza ndibuka ko ico gihe nari fotoje ndabipostinga kuri stat ariko ndabipostinga sinavuga ngo ndibungenze kuko abantu tubana bari basanzwe babizi ko ntibungenze nabipostinga mu suforme yo kwerekana ko namye muri shooting rero hari ukuntu mwebwe aba promoter muca mufata ibintu umuntu aba posting none tubonye ufisinda turonse icyo tudandaza nimwe urumva ikosa sigi wanje deja nimwebwe mugenda mukabipostinga mukaja kubesha abantu kandi je watavyumba nabatumye uzubaze je ntabwo numwe twavaye ngo uyu umaze gupostinga ubiboneka ko ufisinda tabageze ko tudandaza ururimi natwe urumva amakosa sai wanje n'amakosa kandi mwari mubizi neza yuko ntandafise bandanye reka twibandanire cyakabiri kukijanye n'umusi bavuga ngo napfuye jewe ndibuka ko musina nigwariye mu bitaro pe nari ngwaje umuntu amambo n'umuntu arampamagaye nditaba telefone amuyira ngo uri Alvera ntego nguri Alvera ngo cyane undi yitavye telefone ninde Alvera cari imyoza ngo Alvera ngo mube muri abi bintu mukinira ko sha ndamaze ntinibiki ngo Alvera ngo nawo bawahimbye cyangwa usaka yitingana gute ngo niwo tugenda kubesha abantu ngo wapfuye ntijewe ninde nabibariye ngo genda kuri YouTube kurahana urabe bagupostinze ko wapfuye egana mini kashituka kumbe bampostinze napfuye sanga napfuye kumbe ukuntu babigize twasohoye coming soon ya filme muri yo coming soon ya filme yari kuri channel Stone hama bandika muri coming soon harimwo akantu nakinye bavuga ko nitavye Imana aho kugira ngo mwari imbere y'abantu bitewe n'ibintu bibi nari nakoze nemeye bangonze nitaba Imana ako kantu baca barafata baragakata konyene twagomba kubamenyesha ko Alvera muhimbare yitavye Imana ako konyene baca baragaposting bajaho ngo kuri uyu musi w'igitondo ngo twakiriye amakuru ngo nawe uravuga ati ivyo bintu nibi majambo make rero si amakosa y'iwacu n'amakosa y'iwanyu mwebwe mubona ibintu mbe mubwira abantu muti buriya bintu ni filime ntabwo biri seriye okay Alvera mu nyandiko nyinshi wandikana cyane mu ndirimbo kubera iki keshi no muri ma interview ukora ndetse niyo uri kuravuga ko ari gukoresha ikinyarwanda cyane hari umuntu yambare ngo yaraze ngura umunyarwanda kazi burya mu majambo yose twavuganye nabashize mu kinyarwanda ndakubwira n'ubunyene ikinyarwanda heje kuvuga hanyene twariko turavuga ubunyene ibintu bijaye nuko kuntu wapfuye uciye uvuga uti ingene vyage twa dukina filime burya rero canemera gupfa nanka ko mwara imbere y'abantu ikimwaro si kinyarwanda ikimwaro ni kinyarwanda neza cyane ijana kurindi ryuzuye ni kinyarwanda nta kirundi kiri mwaho neza cyane ijana kurindi wavyeme ndavyeme kubera ko bimbariye kubera ntafise undi wo kubibaza kameraman ikimwaro ni kinyarwanda ntabyazi okay sinzi jewe
ariko iyo mvuga igifaransa nta na kimwe. Iyo mvuga igifaransa kubera turi muri pays française naco. Oya naho nyene n'ikinyarwanda ntaco bitwaye gusa nashatse kumenya impamvu ko ufitaniye impamvu isano n'abanyarwanda. Sinavukiyeyo nta n'umuryango n'umwe mfise hariya. Wakoze urabe filime zabo. Oya jewe sinkunda kuraba filime z'abanyarwanda. Ariko nibo bantu kenshi ninspira ko cyane ku bintu byinshi nkora kandi ndabakurikirana cyane kandi ikindi ndabakunda. Sinzi rero ko ari ya mpamvu yo kuba ndabumviriza cyane kenshi nkanabakurikirana cyane ituma bigeraho ururimi rwabo rukanyinjiramo. Urabona n'umuntu iyo yize igifaransa cyane ka donc et d'ailleurs sakobwa mugakunda none abakobwa niwe mugakunda ivyo bintu nibiburamo ko umuntu igifaransa cinjiyemo cyane. Rero nanje kubera nta rufaransa nzi nta bwongereza nikurikiranira ivyo bintu ngira niyo mpamvu kenshi nkunda kubivuga nkanavyandika. Ariko mu nyandiko hose ndavyandika ndabishaka hari ukuntu nshobora kuba nshaka gutanga message nkumva hari jambo nkeneye ku buryo ndarikuyemwo message yanje tuburyohe. Rero ndarishizemo mu kirundi nkabona urwo rujambo ni runini vuga ndagishire mu kinyarwanda. For example nk'igihe nandikiye indirimbo nibwo butunzi bukomeye mpage hari havuga ngo twari dukwiye guharanira muri iyi si. Twari dukwiye vyarase kwinjiramwo canshiramo twagakwiye. Yego niko byagenze ikinyarwanda kiba kiragiye. Muri ryabanga nyene rikomeye cyane ujejwe navuga ko muri za mpano zawe gukina filme no kuririmba nagumye mvuga ko garuka keshi mu bintu vy'agahinda. Nihe filme wakinye irimo agahinda nawe usuyemo kwiramunye muka ukumva menga woti buramarira umwanya wariraba nyene ngavuga ati nararavye irya scene papa mfata kunguvu kubera nibuka yuko irya filme ndayisora sinasubiye kuyiraba vyarantera isoni. Sinasubiye kuyiraba cyanda simbisha ndabariko nk'aba bantu bashize ku filme vrema urumva. Ariko ryari nta n'imisi irahera naricaye ndasubira ndabiraba ndabona ko irya mukobwa yarateye ikigongo kwe. Urya mukobwa bafashe kungu urya mukobwa yarateye ikigongo sana yarabaye n'ibibazo bikomeye cyane. Amarira yaraje nk'iyarazengiye mu maso. Jewe amarira yiwanje mu buzima busanzwe ntivyoroshe kuyaronka. Ntumbwire ko atemba aja mu nda nk'abaga. Koko mu buzima busanzwe birabivunanye kugira ngo ndonke amarira. Ariko ndi muri filime no mu ndirimbo urarira. Muri filime no mu ndirimbo biranyorohera kurira ariko ndi mu buzima busanzwe biragoye. Birakugora kurira. Yego hama Alvella aha ni kuri ba Manoti TV. Burya rero hano hantu ni TV ya mbere abantu bakunda na cyane ko urusako tuba dufise sivyo. Urusako narifise naruvuze ariko ndasigaranye utundi burya nase kubikora mbere naruvuze bijya bintu by'intuze ngo bagufashe ku nguvu iki sivyo. Ndafise utubazo un peu bizarre sinzi ko navuga turi un peu bizarre ndava tukugora no kwishura. Alvella niyihe ngeso ufise utigera wifuza ko mwana wawe azoyigira? Ingeso ufise utigera wifuza ko mwana wawe azoyigira? Uno munsi umuntu ndiwe kano kanya umwana wanje aramutse amubaye ntaco vyontwara. Ariko umuntu nabaye we kuva ku myaka 13 yiwanje gushika ku myaka 20 sinifuza ko umwana wanje azomuba. Byari bimeze gute muri ico gihe? Nari umuntu ntifuza ko umwana wanje yoba we gusa. Ananje gusubira. Aya tubwiri iwari ufise ingeso yagute? Oya numva tumara maze satani tugiye tumara maze satani tumara maze satani imbere ya kamera. Satani nyagukoresha ku myaka 13 twagiye wara yaramaramaye ntabwo nje kumumaramariza hano gusa umuntu narindi we no babara cyane ndamusemvya umwana ameze nkuko nari imeze gusa nanone ndamurose nibaza ko nomwakira ukamusengera. Niba nanje narashoboye kuvamo umuntu mwiza nta kintu kimwe kidashoboka nawe yoba umuntu mwiza. Akabazo gasa nka harakanyuma nizere ko ntari wa mbere ndabikubwiye ndazi aho urenganya ko nakuvuga ati Alvella n'umukobwa mwiza Alvella ikiniki kandi birakubabaza uko biri kose. Sindabikunda ndabizi. Okay reka ndanje ndabikoreshe kuko sije nabizanye kandi sije nakwigizuko. Umukobwa mwiza nka Alvella akabazo rero kari bizarre gusumbya ko nakoje akambere. Sawa nana kimwe. Okay shakuzare ni kiri bizarre kirenze ico wimvira ko nana kimwe. Umukobwa mwiza nka Alvella iyo agiye muri douche igihimba atebako cyane niki? Iyo ndiko ndoga ntaco hose nico kimwe. Yego
umuntu ndi na wa muntu ntajya muri douche ngo mare iminota irenze nkitana ugiye muri douche ni pampa wabuye ndageta nakanyiro nka buri kanya uri mu ngenda muri douche mfise gahunda njanye nukoga hama nkavayo ndi umukobwa nk'ubu nifitiye amahirwe ubu sinzi umuntu yasubiye ko arambwira ati alvella kirazira ko umwana w'umukobwa ava mu nzu atiravye ubundi kare naragahunda naja muri douche nkoga nkaca mitanga nkisiga nashaka kumara indwi yose ntiravye mu kiyo uko nukuri pe indwi yose nkayimara ntazi mu kiyo ngo hasa gute nuvuga nkagenda nkisiga amavuta nta fondote nta kintu na kimwe ukaburagiye ndoto naenda muri ya myaka urufise muri cyagiye ufise imyaka 15 mu misi heze kiriya gihe nari podora waratwika reka nari podora waraguruka mbere ko turangitse ikiganiro waririmbye kare ndaryoherwa kandi naryohewe cyane ndaze no kwadukurikira mbumvise ijwi yawe kare sawa muga rero ndakeneye akapera ku indirimbo amatsiko erega ubutame bwacu ntabwo ari ubw'ubusa mu mwami ntawakoreye Imana atazobishumbusha umurengera ntawemeye gusiga ivyo akameremere kifuza agakurikira umwami atazohabwa ingororano nubwo bipfa kwanka ivyo misi vyose birashira hari uwasezeranye ubugingo buhoraho ibimenyetso byose yaduhaye vyamaze gushika nukuri ndiko numva habera turi hafi gutaha cameraman turashasigaranye umwanya sawa mu munota umwe gusa ako nakanani nakapera uduhaye kuntuze kuri impano yawe yo kuririmba mu munota umwe gusa dukinira gasiriti gatoya ngahanye aha cha rero ivyo narabiraye ko nazigenda mu kiganiro tugiye none si impano yawe rero tugira gasiriti gatoya ngaho dukinira kanu gato mu kiganiro nayo mvise Nanchuti nkawe waduguriye mva kuntango gushika muri kano kanya curi kurabonebeye kamera nitwa Manoti promoter le maître de cérémonie Manoti te promoter to maître